Reka mbaramutse abaduteze amatwi nongere mbaramutse mbifuriza amahoro y'Imana. Ni Jane Hatunga ugarutse mbashima, utunzwe n'Imana, Imana nyene ingabo, Imana igira neza. Kaze rero muri uyu mwanya tuganire nkuko twiyemeje kuza tuganira duhana ivyiyumviro kandi twifurizanya ivyiza. Uno munsi abari mu gatondo ndabifurije kugira umunsi mwiza, abari ku mugoroba nabo nyene mbifurije kugira umugoroba mwiza. Mugira amahoro, muronka akanya keza ko kwiyumvira no gushima Imana ndetse nako kwigaya, kuko burya navyo nyene turabikeneye kugira ngo turusheho kugira ico duhinduye ku buzima bwacu. Hama rero uno munsi nje mbifuriza kugira ibihe vyiza, kuzogira imisi mikuru myiza. Murazi ko twimirije imisi mikuru ya Noheli kuba yizihiza, kuba kunda kuyibuka, tukongera kandi tukizihiza n'ubunani, gutangura umwaka mwiza mu kwizera yuko tuzobutangura amahoro. Nifurije umuntu wari we wese, abahungu, abakobwa, abamama, abapapa, abatama n'abatamakazi, mwese mbifurije kuzogira Noheli nziza, izibabere Noheli y'umugisha, izibabere Noheli yo kubona ibyiza biva ku mwami wacu. Mbifurije kurangiza umwaka neza, umwaka murangize mu mahoro, murangize mushima. Naho nzi ko hari byinshi byabayeho ku muntu wari we wese ahamahura n'ibibazo mu mwaka wose, ariko uyu mwanya ndifuje yuko twokwifurizanya kuzogira ibihe byiza by'imisi isigaye, tuze twirengagize ibibi byabayeho, duse n'abavyibagira, cane cane dufashijwemo n'Uhoraho nyene ingabo. Hanyuma kugira ngo dutumbere imbere heza, twizere neza mu kwizera yuko tuzotangura n'undi mwaka mu mahoro ndetse no mu munezero. Nibyo mbifurije mwese, muze mugira umugisha uva ku Mana. Hama rero naritonze ndiyumvira ndaraba, nsanga nubwo abantu benshi usanga bari kwibuka ngo bifuza kugira Noheli nziza, bagategura mbere ngaha muri ibi bihugu hoho barasuma, bakamara ukwezi kose basuma, ibintu byose bakabika, bakitegura, bakagura impano zo guhereza abagenzi n'abavyeyi n'abana babo. Abandi bakagura ibintu byiza cyane batigeze barya mu misi iheruka, bakavuga ati mbega bari kwitegura Noheli nziza, bakakora ibintu byinshi, kandi ugasanga baraba mu benshi muri bo wababaza nk'abo twagiye tuganira, nagiye nsanga nta nubwo bari kwitegura Noheli bavuga ngo nuko ngo bari kwiyumvira yuko umwami Yesu yatuvukiye, ahubwo ugasanga gusa Noheli bayifata nk'umunsi wo kunezererwa no kwishima no kurya gusa. None rero navuga ati twebwe nk'abantu twibuka Imana, tureke gufata Noheli nk'ibyo kurya n'ibyo kunywa, mbese ugasanga dushobora no kunywa n'ibitwica canke bitugirira ubuzima bubi, bitwononera ubuzima. Ahubwo tuyifate dufata akanya ko kwiyumvira neza no gusubiramo, twibuke umwami wacu Yesu ukuntu yatuvukiye, ariko kandi twibuke kuko dushobora guhindura ubuzima bwacu tukagira ubuzima buzima. Niyo ntumbero twihaye, nibyo nifuriza umwe wese rero muri mwebwe. Narongeye nsubiramo ndaraba, nsoma igipapuro umugabo yanditse, ni research sinzi ukuntu twabivuga mu n'ubushakashatsi, yakoze ubushakashatsi. Umuntu yitwa Alex yaravuze ati imisi mikuru ya Noheli ndetse n'ubunani burya ntabwo inezereza abantu bose. Narabisubiyemo ndasanga nibyo koko, ntabwo abantu bose banezerewe muri ibi bihe. Naciye ndaba mu bantu bose nzi, mbaza n'abandi bantu bashobora kuba bombwira abantu bazi, hari abantu bageze muri izi mpera z'umwaka bababaye. Ububabare buvana n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari ababajwe n'uburwayi bubaremereye cyane, mbere hari n'ababuze n'imiti, hari abatashoboye gushika kwa muganga, hari abafise ububabare bw'ubuzima bari gucamo, ubuzima bubagoye bubaruhije, hari abafise ububabare bw'abatagira aho kuba, batagira ico kurya, batagira agahuzu ko kwambara. Iyo babonye rero abantu bari kunezerwa bacacana baca hirya no hino, bavuga bati mwe nimuryoherwe, mwebwe nyene ni ukuvuga mwaranezerewe, ariko twe turafise ibibazo n'agahinda n'umubabaro. Niyo mpamvu rero je mvuga ati aka kanya ngafashe mpamagara buri muntu wese kugira yibuke umuntu wese yobazi utari bunezerezwe n'iyi misi mikuru, wewe ubabaye ufise agahinda, ufise ibibazo n'ingorane. Fata akanya urebe ko hari ico wokora ugakorera mugenzi wawe ubabaye, yaba kumuba hafi mu byiyumviro, yaba kumuba hafi mu buryo bufatika, yaba kumuba hafi mu isengesho. Fata aka kanya imisi mikuru ikubera imisi mikuru yo kunezerwa nibyo, ariko kandi ufashe uwundi muntu nawe kugira iciza nawe yoronka. Nico nifuriza buri muntu wese. Ubwo rero kwa kugira ngo mbifurize kugira imisi mikuru myiza, nze mbifurize kurangiza umwaka neza, murangize mushima, twese turusheho gushima Imana ku byabaye byose, ariko kandi turusheho no kwigaya ku bitwa twarakoze. Umwe wese ku giti ciwe yigaye, hanyuma arusheho gufata intumbero nziza y'umwaka utangura. Wibaza ati mbe none kuri jewe iyi Christmas, iyi Noheli yoba inyigisha iki?
uyu mwaka wose ndangije noba narashitse kuki, uyu mwaka wose ndangije ni ibiki nakoze, bitagenze neza ugerageze kuraba uko uzobihindura, ibyagenze neza nabyo ubishimira Imana. Dushime Imana muri byose, cyane cyane ko twaba tukiri bazima dufise ubuzima burya nico gishoro gikuru, nico gishoro gikomeye. Iyo ufise ubuzima byose birashoboka, kuko ku Mana byose birashoboka, ibidashobokera umwana w'umuntu ku Mana birashoboka. Nuko rero mbifurije mwese kuzorangiza umwaka neza, mbifurije kugira iminsi mikuru myiza mu banyu no mu byanyu, mbifurije kugira umugisha muri byose, aho mugenda, uko mubyuka n'uko muryama. Mbifurije wa mugisha uri muri ca gitabo cyo mu gusubira mu byagezwe ibice 28, aho bavuga ngo nugira umwete wo gukorera uhoraho Imana yacu, Imana itutunze, Imana itubeshaho, ngo uzogira umugisha uko ugenda, uzogira umugisha mu kugaruka, ngo uzogira umugisha mu kuryama, ugira umugisha mu kubyuka, ngo uzogira umugisha mu ruvyaro, ugira umugisha mu byo wimbura, uzogira umugisha mu kazi ukora. Iyo migisha yose musome muri ico gitabo bakita gusubira mu byagejwe guteka kwa kabiri ibice 28. Urya mugisha wose ndawukwatuye ko, ndawukwifurije mwene data, aho myaka yose ufise nkwifurije urya mugisha wose uze uronke. Imana niyo nyene ngabo niyigena byose, niyo mpamvu ari idutunze, niyo twifuza ko yozoduha umugisha wose nitwarushaho kugira umwete wo kuyikorera no kuyikurikira. Mwese muze mugire ibihe byiza, murangize umwaka neza, mugire noheri nziza, ibabere nziza mu banyu, ibabere nziza mu byanyu, cyane cyane itubera akanya ko kugira umwanya wo gusubiramo neza, tukaraba kugira tugire ico duhinduye, kugira ngo turusheho gushika ku buzima bwiza, ubuzima bufise intumbero. Nibwo mbifurije mwese ubuzima bw'amahoro n'umunezero bihoraho, mubane n'Imana. Murakoze. Imana nyine ingabo, Imana ishobora byose, ishimwe, amashimwe yose aduge ku Mana. Murakoze. Yego mwese tubifurije kugira amahoro, kugira imigisha muri byose. Mwari kumwe n'umuryango wa Joy Foundation Tunezerwe, ubifuriza kugira amahoro, ubifuriza kugira imigisha muri uyu mwaka tugira dutangure 2023. Muze mubemwe amahoro n'umunezero, muronke ubuzima buzima, kandi twongera tubifuriza no kuzogira noheri nziza n'iyi misi yose irangiza umwaka, murangiza amahoro, ku buryo muzogera mu wundi mwaka mushima, munezerewe, kandi mufise ubuzima buzima. Murakoze cyane, mubane n'Imana.